Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira umuhingamo mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira ndi butangura no makuru nkushikiriza inkuru ivuga ku myidogo y'abasirikare bahora muri Somalia batayo ya 70 ndetse n'iya 71 zahora muri Somalia ziherutse gutaha mu Burundi batashe batarigera bahembwa n'ukwezi kumwe gusa bakoreye abasirikare ntibatahura ingene barungikwa mu bikorwa by'amahoro muri Somalia bakamara y'umwaka ariko bakarinda bagaruka mu Burundi batarigera bahembwa bariyamiriza ingene bibwa mu kubavunjira amadolari ku giciro kiri munsi y'ica kabiri c'agaciro k'idolari muri kino gihe muri ano makuru ndibuze kugushikiriza ubutumwa twandikiwe n'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yahora muri Somalia vyinshi nyene ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi mu ntara ya Gitega umugabo yatowe aho yapfiriye inyuma yo guhagarikwa nabo muri komite y'umutekano ihurikiyemwo bose ikiziga ca Selemani Ciza w'imyaka 41 hakaba n'umuvyeyi w'abana batatu caratowe kuri uw'Imana muri karitiye Magarama ni ku mugwa mukuru wa politike Igitega abamubonye bavuga ko yari yahagaritswe nabo mu makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose buca atorwa ikiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika 40 catowe kw'ibarabara rya mbere aho bita kuri place ayo makuru hakaba nemezwa na Leandre Nzibarega umukuru wa karitiye Magarama ahavuga ko atazicishe uwo mugabo vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi umwana aturuka muri Tanzania harapfunzwe kuko yajabutse urubibe bivuye ku kutamenya aho akaba ari mu ntara ya Kirundo hari umwana w'imyaka 8 aturuka mu gihugu ca Tanzania afungiwe mu gasho ka parake ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi haraheze indwi zibiri ababibonye bakaba bavuga ko yoba yaraturutse muri Tanzania imbere yuko ahagarikwa amakuru yemezwa n'igipolisi kikavuga ko kidatahura ukuntu uwo mwana yoba yarajabutse urubibe ari mwikamyo yunguruza ibidandazwa vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi Faustin Ndikumana agira ati mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo igihugu kirimwo yotanga imihoho urongoye ishiramwe Parisemu Faustin Ndikumana havuga ko mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo igihugu kirimwo yotegerezwa gutanga imihoho hakaza leta nshasha ibi abishikirije inyuma yaho hasubiriye kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu nayo kwiyunguruza muri kino gihe bikaba bisigaye hari ikibazo gikomeye isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hamuga fyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hamuba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ku myidogo y'abasirikare bahora muri batayo ya 70 n'iya 71 zahora muri tasi iherutse gutaha mu Burundi
batashe batarigera bahembwa n'ukwezi kumwe gusa bakoreye. Abasirikari nibatahura ingene barungikwa mu bikorwa by'amahoro muri Somalia bakamarayo umwaka ariko bakarinda bagaruka mu Burundi batarigera bahembwa, bariyamiriza ingene bibwa mu kubavunjira amadolari ku giciro kiri munsi y'ica kabiri c'agaciro k'idolari muri kino gihe. Intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yatwandikiye igira iti: amahoro neza wewe mugenzi w'abarundi bose, twashaka mutuvugire aho ijwi ryanyu rigera. Leta y'u Burundi n'igisirikare c'u Burundi barabe baduhembe agashahara kacu ka atamisi. Ibaze kumara umwaka wose mu mahanga uriko urakora, umwaka ukarangira hama ugataha ata n'ukwezi na kumwe baguhembye. Ni akamaramaza. Aho ndavuga ku mabato ya 70 ndetse na 71. Izo zose twahejeje gutaha igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 6 2024 ata n'umwe arahembwa. Ikibabaje hari n'abatashe muri Ruheshi 2023 bagiheraniwe. None ivyo bintu twovyita gute? Ikindi kibabaje ubu ntawe utazi ko mu Burundi ibintu byose vyaduze kugeza aho idolari rimwe rivunjwa ayarenga 6,000 by'amafaranga y'amarundi, ariko twebwe batuvunjira idolari ku giciro ca BRB kidashika n'ibihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi kw'idolari. Ni ukuvuga ko baduha munsi y'ica kabiri c'amafaranga tuba twakoreye, kandi aho buca bongera bagakata ibihumbi 450 by'amafaranga y'amarundi kira kwezi. Ayo mahera ntituzi ico akora kuko aya leta yo barazi iyo bayakura. Iyo hatanzwe raporo y'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka, aya mafaranga badutwara ntiyigera avugwa. None amafaranga yacu aja hehe? Mwiyumvire namwe, umusoda arakora umushahara wiwe ukaza, ariko hakazawuronka n'umwaka wararenze, hanyuma uwo mushahara hakaba abandi babanza kuwukoresha ivyo tutazi. Bamuhembye naho bakamuha munsi y'ica kabiri c'umushahara yakoreye. Umusoda araruha ariko hakaba umuntu atazwi azotwara ayarenga igice c'umushahara w'umusoda. Turasavye umuco kuri bino bintu. Turasavye umukuru w'igihugu n'umukuru w'igisirikare biyumvire ku buzima bw'umusoda, nibibuke ko ico bari cose bagikesha twebwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umugabo yatowe aho yapfiriye inyuma yo guhagarikwa n'abo muri komite y'umutekano ihurikiyemwo bose i Gitega. Ikiziga ca Selemani Ciza w'imyaka 41 hakaba n'umuvyeyi w'abana 3 caratowe kuri Uwimana muri karitiye Magarama, ni ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Abamubonye bavuga ko yari yahagaritswe n'abo mu makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose buca atorwa ikiziga. Ikiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika 40 catowe kw'ibarabara rya mbere aho bita kuri Place. Ayo makuru kandi akaba anemezwa na Leandre Nzibarega, umukuru wa karitiye Magarama, aho avuga ko atazi icishe uwo mugabo. Ababibonye bemeza ko uwo mugabo yari yafashwe n'abagize amakomite y'umutekano arimwo bose, arakubitwa cane imbere yo gusongwa n'amahiri. Ayo masoko nyene akaba avuga ko Selemani Ciza yari yikekwa ko yoba ari mu murwi w'abasuma bo muri ako karere. Hari buca hatorwa ikiziga, ariko nta cemezo na kimwe catanzwe. Uko akaba ari k'abanyagihugu bagaragaza akababaro. Bongera koko ico kiziga cari gifise ibikomere vyinshi ku mutwe, ku maboko ndetse no ku maguru. Intwaro n'igipolisi baruguruye amatohoza. Amakomite y'umutekano ahanini yiganziwe n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD, imbonerakure ndetse n'abahoze ari abagwanyi b'uwahora ari umuhari wahoze urwana. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Kirundo umwana aturuka muri Tanzania apfunzwe kuko yajabutse urubibe bivuye ku kutamenya. Hari umwana w'imyaka 8 aturuka mu gihugu ca Tanzania apfungiye mu gasho ka parake ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi haraheze indwi zibiri. Aho ababibonye bavuga ko yoba yaraturutse muri Tanzania imbere y'uko ahagarikwa. Amakuru yemezwa n'igipolisi kikavuga ko kidatahura ukuntu uwo mwana yoba yarajabutse urubibe ari mw'ikamyo yunguruza ibidandazwa. Mu gasho ka parake ya Kirundo uwo mwana hazwi ku izina rya Melishisedeke yahagarikiwe muri komine Vumbi.
uwo mwana akaba avuga igiswahili gusa yahagaritswe n'igipolisi ku mugwa mukuru wa Gasura muri komine Vumbi ahari ku mugoroba abantu babonye uwo mwana ari wenyene akavuga igiswahili yavuze ko aturuka muri Tanzania niko umwe mu bacamanza ba sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo amenyesha kubw'iryo soko nyene uwo mwana yoba yarasiguye ko yajabutse urubibe ari ku modokari yunguruza imizigo ariko ko atazi iyo yaragiye neza na neza gupfungirwa mu buryo bubi ku bwa rimwe mu masoko y'igipolisi uwo mwana hapfunzwe mu buryo bubabaje asangiye icumba n'abakuze agishikanwa yashizwe mu cumba gisa nabi ahari abakuze twaciye tumwunguruza tumushira mu kindi citwa VIP kuko ntiyaronka ivyo gufungura nta muzu afise zo guhindura uko akaba ariko abapolisi bavuganye na SOS Media Burundi batashimye kwivuga umwidondoro banatomora ko atakindi afungura kiretse ibifungurwa bisigajwe n'abandi bapfungwa ikibanza c'uwo mwana nticategerezwa kuba mu gasho uko akaba ariko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo uwo mwana aguma mu gasho kuko ntaronka umuntu n'umwe aza kumuramutsa ntituzi abavyeyi biwe kiretse ko havuga mu giswahili ko haturuka muri Tanzania hafi y'urubibe uko biri kose uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo asaba ko abaharanira agateka k'abana bofasha kugira ngo apfungurwe ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye havugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza